Ndabaramukeje bakunzi ba Ntamvura Idahita TV, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa hamwe n'amagara meza nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu aho muherereye. Ni jewe nongeye kugaruka nkuko mubibona kandi nkuko muvyumva, mumaze kumenyera mu biganiro bitari bike nsanzwe nshikiriza kuri Ntamvura Idahita TV. Nagomba ngo nkuko twabitanguye mu biganiro byarenganye, twongere tubandanye muri rya ntumbero nyene yo kuganira ku citation ari célèbre, ku majambo yavuzwe n'abantu hanyuma akamamara canke nabo ivyo vyamamare amajambo yavyo canke amajambo yabo agaheza agakoreshwa cane akisungwa kuko bayabonyemwo impanuro n'inyigisho zifise akamaro mu buzima bwacu bwa misi yose. Uyu munsi twagomba turabire hamwe rero citation yo witwa Oprah Winfrey. Uyo Oprah Winfrey yavuze amajambo anashaka magufi ya mugabo nayaravye numva no yasangiza abakunzi ba Ntamvura Idahita TV na cane abantu bipfuza amajambo abenspira, amajambo abahanura, amajambo abafasha gufata ingingo, amajambo abarongorera kugira ahantu bavuye n'ahantu bashitse mu bijanye n'iterambere, mu bijanye n'ubuzima bwabo bwa misi yose, bwa kubu no bwa kazoza, no mu bijanye no gushira mu ngiro imbona kazoza bihaye bagenderako. Iyo citation rero canke ayo majambo y'uwo Oprah Winfrey avuga ngo peu importe d'où tu viens et qui tu es, tu peux réussir. Tuyasubiremo muri ko atari maremare, kubasanzwe bumva igifaransa mushishikare kuvyumva neza, abatacumva nabo turaza kugira nte gufashanya mu Kirundi hama duce dusozera kino kiganiro cacu. Avuga ngo peu importe d'où tu viens et qui tu es, tu peux réussir. Aya majambo tuyashize mu Kirundi avuga ngo ntaco bitwaye aho ukomoka, iyo uvuka, iyo uturuka, nibaza ko vyose vyumvikana. Iyo ukomoka, iyo uvuka, ntaco bitwaye iwanyu aho ariho, uko hameze, uko hazwi, kw'iyo ntara kumbure uvamwo izwimwo abantu bameze uku na kuriya, ntaco bitwaye ko ku gatumba iwanyu atanumwe ameze uku canke kuriya, canke yateye imbere, yaguze indege, yaronse visa, yagiye hanze, ntaco bitwaye ivyo, ntaco bivuze. Urashobora kugira nte gushika kure mu buzima, tu peux réussir. Aha rero nagomba ngo tuvyumve kumwe rero, bavuze ngo ntaco bitwaye iyo uva n'iyo ukomoka, urashobora kugera kure mu buzima. Bagomba kwerekana yuko iyo ukomoka atariho hafise ijambo rya nyuma kw'iterambere ryawe, ugutera imbere kwawe, ugushika kure kwawe mu buzima, ukuronka itunga, novuga ngo ugudandaza bigacamwo. Iyo ukomoka siho hafise ijambo rya nyuma kuri réussite yawe, ku mwimbu wawe, kugushika kure kwawe. Kandi bavuze ngaha kandi rindi jambo ngo écoute, ntaco bitwaye uwo uriwe wewe. No kuvuga murabizi yuko hari gihe hagati jewe ndi mugufi, jewe ndi mwene naka, jewe ndi umukene, jewe sindi muremure, jewe ndi wo mu bwoko ubu canke buriya, nkaho umengo gutera imbere no gushika kure mu buzima k'umuntu vyoba bifitaniye isano n'uwo muntu uwo ariwe. Ntaco bitwaye wewe ko woba uri umwana w'umutegetsi canke utari umwana w'umutegetsi, ntaco bitwaye kuba wewe uvuka ku muntu atigeze yiga menshi
canke atigeze adandaza ngo abe umutunzi, ivyo sivyo bifise ijambo rya nyuma. Birashobora kugira ijambo, birashobora kugira uruhara ku bijanye no gushika kure cane kwawe mu buzima, mu gihe ivyo bintu nawe uvyemereye, ubiretse canke ubihaye ijambo. Ariko mugabo hatitaweho rero ngo iyo umuntu ava, iyo umuntu akomoka, hatitawe umuntu uwo ari we ico arico, ko kumbure we novuga ngo ava mu bwoko ubu, ava mu bantu badatunga, badakira, bataronka ibintu n'ibindi, batateye imbere, ivyo ntaco bitwaye. Bikwiye mbere gufatwa nk'aho mengo nta jambo bifise, nta ruhara bifise ruri direct. Umuntu ngo arashobora kugera kure mu buzima, ibyo vyose bitabigizemwo uruhara rugaragara. Aha rero bigomba kumva bigomba ko umuntu yiyumvisha neza yuko ashobora kureisisa dans la vie, ko umuntu ashobora gushika kure mu buzima, akavyiyumvisha yuko gushika kure mu buzima, gushika ku mbona kazoza y'ivyo yipfuza gushikako, bidafatiye novuga ngo kuri hahandi akomoka mu ntunge, kandi ko bidafatiye kuco arico ubu, ahubwo bifatiye kukungene avyishiramwo, kukungene avyiyumvamwo, ivyo yishiramwo, ivyo yumva yizera, ivyo yiwe nyene novuga ngo aho ikibanza cane. Akwiye guha ikibanza cane ibijanye na réussite, ibijanye nuko ashobora gushika kure mu buzima. Niyo mbona kazoza umuntu akwiye kugira. Umuntu ntakwiye kugira imigambi yubakiye kuri hari iwacu byari bimeze gutya, mu miryango iwacu bimeze gutya, mu miryango iwacu kuva kera narindi nta numwe yigeze agira ibi nibi. Wewe wimobilize n'imigambi yawe, hanyuma wiyumvishe neza kandi wiyemeze neza yuko bishoboka yuko ugera kure mu buzima. Ibisigaye bizokunda ukuye amaboko mu mpuzu, ugakora, ugashira umwete. Ivyo kuvuga ngo hariya ngo ntibize, hariya ntibagize, kubi wanyu mubo muvuka nta numwe yize, ntibisigura ko nawe uvyishizemwo bitokunda ko wigukagirana kure. Kuba iwanya atabarabara ririyo ntibisigura yuko wewe utogirane, utotunga imodoka, utogutunga n'indege. Oyaye, biriya bigira ijambo tubihaye umwanya, tubihaye ikibanza, tuvyemereye. Nayo ubundi ibishobora guhindura amateka y'ubuzima bwacu bifatanye na twebwe ubwacu, n'ingingo dufata, n'ingene duhitamwo, amahitamwo yacu mbega ameze gute. None rero nuko nibaza yuko aya majambo yumvikana twayasomye, reka tuyasubiremo mbere yo gusozera. Twabonye avuga ngo peu importe d'où tu viens et que tu es, tu peux réussir. Peu importe d'où tu viens et que tu es, tu peux réussir. Uno witwa Oprah Winfrey niwe yavuze aya majambo. Hatitaweho rero iyo uva n'icurico ubu, menya yuko hamwe wohaguruka ukagira imyiyumvirire y'abantu bipfuza gushika kure mu buzima, nawe uzoshika mu buzima kure, uzoshika kure mu buzima hatitaweho ivyo. Jewe Janvier Manirambona nteramenye namwe muri kino kiganiro, ndabikebanuye. Naho butaha mu bindi biganiro bisanzwe bicishwa kuri Ntamvura Idahita TV.